nico cyatumye jewe ndabi kuko jewe narakunda gucaruna cyane gose urumva kandi niko ari gucaruna ngo kuvuga ngo ku mutima mubi wa ni nko kwari ku boosting umuntu cyangwa kamuga ati bewe gukura sinzira vyuka urumva ariko rero ubanye nuko biri mwinzigo n'umutima mubi kugeza handi usanga mutukana no kuba mama ofete ubanye beef ntandero kuko kera harimo indero iyo muhuye n'umuntu harimo strategy harimo no kubana malgré ko twaririmba nyene kugira ducangamushe game mugabo byaciye bija rero mu buzima uri rero tandisco bukingi biramutse bigeye kujya hariho n'abantu benshi ishobora kuba meme infect no ku bafanzi babo bakagufatira nko kumenga wabaye ikiburandero canke warenza amalimite kubera ko abantu bose bafite access y'izo information. C'est ça uraza n'impamvu byaheranye kuba bikurikirana voilà kandi uno munsi usanga n'umuririmbyi ariko abwira umufana wiwe ti umunsi nzo kumva uri kurumviriza indirimbo ya naka jewe tuzoca duheza urumva ivyo ni ibintu ni vya bindi usanga umuririmbyi abiba ikibi ku mufana umuntu wese akwiriye kumva indirimbo jewe naho tutavuga rumwe na naka indirimbo indyohereje ndayumviriza cyane gose ntibivuze yuko ngo kubera ngo naka tutavuga rumwe asoye indirimbo nziza ngo cinda iponda ntibibaho kuko hageze iyo ndirimbo igiye nko muhiganwa igatahukana igikombe cyangwa ikagirante ega ni fierté kuri twebwe no mutare reka ndakuganire ngaho kingi mu Burundi nivyo babishatse bobigira muga ikintu womenya nuko mu Burundi dufise gutahura guke kuko n'ababikora tubeho mu bindi bihugu babikora strategiquement kandi uzurabe ubonye gusa umuririmbyi n'uwundi cyangwa umuririmbyi akaragira skendo cyangwa ikintu aricyo cyose menya yuko derrière ico kintu hari akazi Jenny baza yuko none ko agira signe y'ubu ambassadeur none eje ko twabikora nukuvuga yuko nuko baba abantu benshi baba bivyemo imitima mibi n'inzi nivyo ndiko ndavuga nivyo tukavuga nuno musi mushase mu bikora mugani yabuze aboce babifatira nabi cyangwa abandi boshaka gukora nk'ivyo mwege muko murakora kandi mutari mufite strategy bwo uno munsi ntibishoboka niyo mpamvu ndiko ntibishoboka kuko baba bivyemo imitima mibi n'inzigo erega jewe ndibuka igihe abantu babona ngo Big Fizzo ngo barahuye na Sakbingo hari ibintu avuga kumbe bya bintu byari izukuri rero nyine hari ikintu hagati yabo canke kwari gucanga mushisoko kwari gucanga mushisoko mugabo baciye babishiramo inzigo rero wewe wamubona Fizzo yego wewe wamubona ku mashow amawazi no muri Europe raba zijya show za kera za zindi zo mu Birigi niziba ubu mugenda mu mashak ville esko na byatari imwe ambiance simwe zijya show za kera yaba ari show y'u Burundi cyangwa y'u Kenya cyangwa y'u Tanzania zose twazorganiza hamwe kandi abantu bose baraza basidukana iyo nkabasha kandi ico gero hari cyagiye ya periode rero y'amagume n'iki vyose bwageze umwanya wa show byari abantu bose warababona n'abantu utabona imyaka yose nivyo niko ndavuga umuririmbyi aroganiza ikintu cyagashika mu gihugu ama message mu magroupe akaba menshi yababwira abantu bagende muri show n'abandi agati nimugende iriya nuku ni ya mitima mibi rero ni ico kwavuga cy'imitima mubi urumva bisoboka bifu yigira nka strategy muga mu nyuma ikavamo bifu nyene nini kuko ntakubesha n'abaririmbyi natwe turabifisemo urahara nkuko nariko ndavuga nka example nkaja ngaho nkagira inama ya timu yiwanje nkaca ndababwira ati nimba muri timu yiwanje ntimukwiriye kuposta indirimbo ya naka ntimukwiriye kumviriza indirimbo ya naka urumva mba ndiko ndababibamwo umutima mubi nubara nk'ubugiye je ndi umufana wa Barcelona mugo sinokwa nka yuko ngo Ronaldo ntazi gukina umupira vya vrai n'umutima umbwiye ati wa muhungu uriko urabesha n'ukuri kw'Imana
ngo kubera ndi Barca nce mvuga ngo Ronaldo ntazi gukina umupira bya vrai canke wanke ko Madrid uyo bari umutima cyane nange ko cyane n'umutima mu bintu bundi cyane nange ko Madrid itazi gukina umupira naho ndi mufana wa Barcelona oya no kuri pe ivyo rero nivyo abantu badushizemo twese bashizemo no mu bafana kwacu usanga umuririmbyi akabwira umufana ati nkazobona ugiye kuri concert ya naka tukibagira ya patriotisme je muramvuga iminsi yose patriotisme abantu bakavuga ati we niyo patriotisme yiwawe je sais pas quoi il faut yuko c'est nk'abantu turi mu mahanga c'est pas question yuko ngo jewe ndi umufana wa naka unategereza kuja muri concert ya naka nimba ari umurundi aje gupresenter Burundi wewe nk'umurundi uri mu mahanga pourquoi udashobora kuja gushigikira umurundi ukareka kwanza ivyo kuvuga ngo je ndi umufana wa naka mugabo ukavuga ati reka tuje guteza imbere umuririmbyi w'igihugu wiwacu yaje kudupresenter ngaha urumva ugakuramo ajya amayego yo kuvuga ati naka kubera je ndi umutimu naka sinshobora kuja hariya ubwo n'ubwenge buke ni hahandi usanga tutazofa dutebe ni hahandi usanga tuza gukora amakonsere ngayi Burayi ukaca usanga ahantu hinjiramo abantu 1000 hajemo abantu 50 canke 200 kubera ya matimu twibagira yuko bajya ari bene wacu twibagira yuko bajya ari Burundi buje kurepresentinga igihugu rero ndatangara kubona ngaha muri ibi bihugu tubayemwo ushobora kuvuga ati mu Burundi hari umuririmbyi yitwa Satubi umva Satubi nutuzi ko mu Burundi ari umuntu azwi mugabo ukazoma abarundi bo ngahi wacu aha muri Amerika ukazoma umuntu akubwiye ngo Satubi ngo nuwahe umurundi s'il vous plaît umurundi akakubwira ngo Satubi ngo nuwahe ivyo biva hehe biva kuri kwa kuntu nyene abaririmbyi biwacu badafise ijya ni promotion bafise niyo mu Burundi hagati mugabo nta promotion yo hanze y'igihugu bafise aba promoter bose bafise nabo ngaho nyene aba promoter bo hanze bafise nikindi naco natwe nyene tiko ndavuga diaspora uzorabe kenshi gakingi kenshi sintonga kuri TikTok benshi bakora ama challenge y'indirimbo z'abandi ego acha yumva isoni yo kugira challenge y'indirimbo y'umuntu kanaka kubera viwabo n'abafana nabo nyene abantu baho situ nk'abantu baba diaspora nabo nyene barabifise mu ruhara nibe vya bindi nako ndakubwira vya team naka nukuri ko Imana indirimbo ari nziza woreka kuyikorera challenge gute c'est pas parce que ngo nimuva muri team imwe canke ngo uje nkunda naka mugabo jewe nimba ndumufana wa Ines ntakunda Chanel canke ntakunda naka so indirimbo nziza canke Natasha so indirimbo nziza ntaho noba ntamufana mugabo ari indirimbo nziza kandi numva yuko indirimbo yoserukira igihugu kubera iki ntoyisangiza abandi peu importe namba naho tuba tutavugana naho tuba tutagirana mugabo nkumva ko indirimbo ishobora guserukira igihugu kubera iki ntashobora kuyihanahana ku bandi bagenzi tubana ngaha canke hajya mu mafete benshi tuba dukora amafete ngaha anye hajya ama house party canke iki kenshi ugiye no mu mafete yabo usanga bari ko bavuza indirimbo zo hanze ntibashiramo indirimbo ziwacu kandi dufise indirimbo nyinshi ziryoshe ushobora no gukubita n'iminsi 3 non stop y'indirimbo z'indundi gusa kandi z'amahiti kandi indirimbo ziryoshe n'imidihi iryoshe na quality nziza n'abantu bo ngaba barabifise mu ruhara yego ivyo nivyo barabifise mu ruhara nimba n'uwo muntu kuri ico si probleme ya inditsi canke abaririmbyi iyo ni nakiwacu en fait twebwe nyine abarundi ico kintu vraiment complexe ni defo nini yadufise iyo ni defo nini dufise vraiment nuzogenda no muri discothèque kubwira umu DJ ati mvuga indirimbo voilà iyo vraiment defo turayifise urabizi nawe umukongomani ngaha yinjiye muri club aratamba indirimbo ya mbere ya kabiri ya gatatu ariko arigurira icupa no kuri Imana arahaguruka yicaye nka 30 minutes atarumva indirimbo yiwawe wenyine arahaguruka akaja kuderanja DJ kudashirira mu gikongomani
jewe nigeze kugirirwa n'aba West n'umu Nigeria cyangwa n'aba West niko bakora n'aba West nuko nyene nivyo bakora. jewe nigeze kugirirwa ibakwe AJ nigeze kugirirwa ibakwe umunsi umwe ndongora komite ya mariage. Uyo munsi ndibuka navuye ngaho nshwanye n'abantu bari mu ruhande rwa sonorisation kubera ko baguye badushiriramwe indirimbo z'abatanzania, imiziki y'abatanzania gusa. Je ndavuga nti none mu Burundi nta bacuraranze dufise. Merci beaucoup. Ivyo nanjye maze kubibona kenshi. Kuva dutangura nta muziki n'umwe wo mu Burundi ndumva muri iyi mariage. Naragiye ndavuga nti nimba ari jewe president w'iyi komite y'uru rubanza ndababwije ukuri mudasizemwe indirimbo z'abarundi je ndabita ngenda. Nta kumara umwanya wose ungana uko uvuze Tanzania ni Nigeria gusa. Ibyo ni bibaho. Yewe wari mu rubanza je bimaze kunshikira munzi wanje ko yajewe abagenzi wanje n'aba West nibo tugendera muri ville mbamo n'abarundi benshi bahari. Barempoza playlist nagize ari indirimbo z'amaziko ziri repeta ziwacu. Mugabo barasavye yuko dusohoka kubera bari boring indirimbo ziwacu gusa sirigeze vuze indirimbo ziwabo nimwe. Barempoza kubera iki rero tubwa abarundi natwe iyo dushitse ahantu tutempoza kuva dushikira indirimbo gusa hindura shamo izi ndirimbo izi nizi kandi abarundi bose bari ngaho bakumva bari alaise bari ko barakurikirana ibintu by'imiziki cyane gose. Niba impoza ivyo wabo ntavyo bempoza ntabyo ndabona kabisa ntabyo ndabona ako na debatogira nta deba na yari AJ gusa mugabo jewe ngarusinya niba bari mu Burundi bari hanze twese c'est la même chose vraiment ko naki wacu ngarusinya rero jewe nagomba sabe genero ngaho ego murabu ukuntu mwosubira kuvyura ibi bintu kuko iyo hatabaho kugira ngo habeho Imana nuko habayeho na shetani. Iyo haba Imana gusa ndibaza ko atadini riba rihari urumva. Hateza kuba mwena please kugira ngo umuriro uboneke kandi byose birajana erega kingi oyatsibo ahubwo nitwebwe ko kuri kote yabo mwena please hoho vyamye kandi bizogumaho uko hari legend nuko hari nundi akaravuka shano kuri ivyo AJ yavuze ni ibintu ubona kingi nukuri ivyo AJ ariko aravuga birimo kuri nka 80%. Kuko nukuri reka tuvugishe ukuri kwe tuvugishe ukuri tutahengamye canke atabishobisho birimo. Yego ubu wombwira yuko abarundi nta ndirimbo nziza bafise tuvugishe ukuri nta ndirimbo za kalite zifise nta mahiti bariko barakora ni nyinshi cyane kandi kuva kera ni nk'ubu Rejande mugenzi wawe heruka gusohora toriyo noti ni nyinshi cyane ziriyo ni nyinshi indirimbo murazifise jewe bura munsi na ama YouTube mva ku kazi nja ku kazi numviriza umuziki w'abarundi nukuvuga indirimbo tufise nziza kandi agomba ndakubwiza ukuri sindiko nta ma challenge nzanye cyangwa ngo challenge ngo ibihugu nibindi mugabo nagomba ndakubwire muri East Africa nimba twoba turi igihugu ca nyuma turi igihugu ca kabiri gifise umuziki mwiza. Ega bose batangure bose dukuyemo Kongo tureke ngo turabarundi ko turivugira Kongo ni berso ya musique urumva dukuyemo Kongo ntora muri East Africa hacakurikira Burundi uburu kabisa hacakurikira ariko rero kuntu baturenze aba babanyi bakanatwinjirana ni twebwe nyene twisamburiyeko nitwebwe twabuguriye imiryango nkuko bari kuravuga ugiye mu mariage je naragenda no mu mariage barampamagara bakantumira bashi wasanga indirimbo nazijya indirimbo urabanza zo kuza gusaba abagabo bashiramo zo mu Rwanda bashiramo za hehe ukashumvira none uwo mu DJ kandi ukacusanga uwo mu DJ ari umurundi harige je nashwana nkagenda nkavuga none indirimbo z'intambo kw'abarundi indirimbo z'intambo ko ari tutwebwe twazikoze ntazo wafise zirahari urabona kaca kubwira ngo vyarangoye kuziro izi zozo wazikuye he ntiwazidownloadize nkuko Darwin yumvire nko mu DJ umubwiye ati nkenera ndirimbo kanaka ngo ntayo mfise gute
cyangwa aca yitwaza icitwazo ngo naka ko yayinzaniye wo kutayinzaniye. None Michael Jackson kuvuza indirimbo yarayikuzaniye, Chris Brown yarakwizaniye, Diamond yarakuzaniye indirimbo wowe kuba uri iyo kurazitanga. deba y'abarundi nimuvuge gusa mu ndirimbo gusa ajira kuko iyo nimo yiheza ko si mu ndirimbo gusa. Niyo wabonye umuntu wa Nigeria avuga ati uno musi mariage yageza kwambika abantu bose, iza kwambika abantu bose ikirundi Jamais. cyangwa ikimasai. Ana mwende tubona iyo mariage yindungikira. Nukuri King, nukuri King aba dress code zacu ni kwambara Nigeria, ni kwambara Kimasai, ni kwambara Gihindi. nukuri pe, nukuri bavandimwe, nukuri abaririmbyi bacu baragerageza pe, baragerageza cyane gose, cyane gose. Ariko rero n'abantu rero baduca intege, n'abafana n'abarundi biwacu baduca intege, n'ahandi ku baririmbyi nukuri baragerageza guta. Hariyo nigiye ukavuca uvuga abantu bakaca bidoga ngo none ngo twebwe nta mudiho original dufise. Tukreya gute namwe mukunda za mapiano, mukunda za sengeri, mukunda za naco tuca tuja ngaho nyene kugira na dukunde n'abaciriye ko si urumva. Erega Fizo ubiravye ntubona ibyo uri kuravuga nibyo. Ntubona nimba Diamond amaze kuza muri Amerika ntibibaze ngo komite imutuma ko canke abantu bamutuma ko ngo n'abatanzania n'abarundi. Bro ugaca wibaza ati none aba barundi barabuze umuririmbyi mu Burundi bokorana kugira ngo bamenyekanishe igihugu cyabo, bongere bateze imbere bene wabo kugira ngo azakore concert. King nawe kuraja kura compara itari comparable. Bwira umu artiste wo mu Burundi yamaze kuriwa amafaranga nko mu artiste yaje avuye hanze. Nibyo ndiko ndavuga. Mu Burundi ari mu gihugu cyacu kandi dufise izindi problème. Oya ivyo byo muri business umuntu wese ashira mu mutaye, uyu arashira mu mutaye akaza nabona ko ava yinjiza. Muri ico gihe sika yo gukunda mu gihugu cyawe cyangwa gukunda umuriri. Oya ndumva iyo ni business. Mugabo nagomba ndakubwire kugira ngo icashara cyawe gitera imbere nuko gishira imbere. None ko bagenda kurondera ibyo byatejwe imbere n'abandi ko batoteza imbere iby'iwabo. Erega nimwe mukunda kuvuga ngo gato karakura. Kandi gakura kubera kakujijwe. Gakura kubera kakujijwe. So gusa je cyo nsaba nico nyene, nimba bikunda Big Fizzo nimusubire mu byuri soko, muyikomeze. Ibi ndo kuvuga ngo mugiye yazarane, ngo mugiye gusaba nibigongo. Je nibaza ko ikigongwe jura King mu gihe twe nyene tukibona difference navyo boshika. Oya kandi nikindi erega probleme niyo nyene nikindi je ntaraguciramo nikindi kubikora, nikindi no kubikorana n'abantu babitahura. Nikindi eske abo bantu wo bikorana nabo eske barabitahura? Nico kibazo gihagaze ngaho. Eske generation y'ubu, reka tuvuge generation y'ubu, eske ico kintu iragitahura? Nico kintu aho niho hugariye aho. Eske barabitahura? Eske we petit ko twokorana akantu kunuku tukabigira nyene mu kinyegero nkuko twahora tubikira kene. Eske yo bitahura uwo muntu? Aho niho vyugariye. Ko kera ko twabitahura nkuko nabivuze ugasanga mu ndirimbo ibana wewe twagucinda mugabo duhuye mu isite eba turi bacana urisikere nyimbo turi bacana bya vrai. Ugasanga undi ijya groupe y'agacupa ati reka nato ejo tuzokwinjira muri studio, atamufana hari, atamuntu numwe hari. Ejo ukaca wumva basohoye ikiririmbo ukavuga ati bana apa muri tucana kweli. Urumva ariko ubu anye ntavyo batahura. Na legend mugenzi wanje arigenda mu boostinga kuri ntuze kuri TikTok cyane kuri akaca bishiramo inzoga, akaca bibaza yuko jewe ngo je ndiko ndamusongera isibe. Pourtant
uriko mugirira promotion ndiko ndamugirira promotion ndiko ndamuboostinga nundi yoba yaramwibaga akavuga ati ye uriyo nani bindi navuze Fizo ababikoze ababidutanguriye bo babikora erega je narigeze gukurikirana umunsi umwe kuri TikTok uri kuri mu promoting ndavuga nti vraiment Big Fizzo iki kintu akoze naba umuririmbyi w'inzigo iki kintu niyo gikora niyo favuze n'izina giwiwe ariko ivyo anyi rero benshi ntabyo batahura impingira cyari ndende ijya probleme dufise deja y'abarundi kwiyuga kuba tugaye mu mitwe no gutahura kukabago kuburetse akatraduza ibintu kwa vitahura ijya ni probleme nini cyane kuko nk'icyo kintu cyo gukunda ivy'iwacu tunategerezwa kubidukundisha icyo cyategerezwa kuba ikintu cy'iwacu cya twese nkuko niyo bakwera ari Barcelona cyavuga ngo umukinyi w'indi equipe ngo nazimukina no par exemple ashobora kuba atari umu artiste wiwe udakunda na cyane niba ko ari wafise show ari mu gihugu ciwawe kuko ugenda muri discothèque ukinjira utazi n'umuririmbyi aririmba mugabo ukariha n'icupa rya bute ukagura kuko utogenda gukora kuri ujya mu artiste wo mu Burundi kandi uzi yuko hajya nihaza gukura mwitike kumusubiza inyuma voilà nivyo ari nushobora kuvuga ari nushobora gupromoting akavuga ati jewe nzogenda ngenda bafatira utu video ndabereka ingene ujya umuntu atazi kuririmba nagenda kubwira singenda bije n'ivy'uburofa none abariko ara promoting ati nzogenda none ntibabikora ntihari abandi baza n'imbere inuze igiteramo kitaratangura akaca afata utu video abantu batarinjira akaca afata utu video haje nyine abantu bagitangura kwinjira akaca bipibye ngo raba wa musani wanyu ari umurundi ngo raba wa musani wanyu ngafisa abantu 20 ngo nibure uje n'uburobe deja ariko niwe nyene umurundi ariko arabitonda abantu ntibarava muhira baritegura ko amashow menshi yino ariko bari narigeze kubibona ahubwo menga bari bakiri barubaka na tribune bari barubaka hariyo je hari umutipe yabingiriye kwibonane biburuseri kandi umutipe w'umu DJ yabikoze saa 5 yaraje arafotora akavideo nyene achagenda arungikira abantu ngo musiendi kwa election ni burobe angalia hakuna hata watu iyo mvira ariko arabuza abantu ngo ntibaze ngo nta muntu numwe ariyo narababwiye iyo mvira ari umwene wanyu murundi wiwanyu ngo nuko mutavuga rumwe akora kiwacu vrema ni magenda muri yo deba yabi wacu vrema icyo ni ebana rero muzoreke mudutera induru ngo ngo twebwe ngo ntituzotera imbere ni mwebwe mutuma tudatera imbere ni twebwe nyene twimaramaza ni twebwe nyene twimaramaza ebana jenga ndidakora support siza abandi ntibavuge ego ikintu abafana n'abartiste bakwiye kumenya nuko abafana bacu ntibaragera ku rwego rwo gutahura ibintu nk'uko mu bindi bihugu babitahura ushobora gukora akantu gatoyi muri ko muradandaza kugira ejo igikorwa muri ko muracira inzira gisohoke bo bakabifata nko kumengo ni mico mibi cyangwa umengo bo nubuvayo nibiki bo bakabifata kundi kuntu ariko mu bindi bihugu iyo habaye base urabe nuko ibigamije ikintu gikomeye cyane ariko twiwacu umengo iyo umuntu akoze base abashaka kugira agiranira ibifu n'umuntu n'amatati akomeye azamaho aravyegereza umutima nk'uko umengo ahubwo mwicaniye umuntu ariko mu bindi bihugu base ibranding umuririmbyi kandi ka brandinga igikorwa agomba gusohora ariko twiwacu usanga sometimes namadabibona kenshi dufata iyo twasohotse tuvuye dufate nko mu Burundi turi Kenya turi he umuririmbyi umufana w'umurundi kuvuza indirimbo ya Fires indirimbo ya Safi kuvuza indirimbo ya Robo kuvuza indirimbo y'umuririmbyi w'umurundi wese cyangwa kuvuza indirimbo ya Ines abandi bari kubavuza iz'abatanzania canke z'aba Nigeria abayumvo yuko umengo ari isuzuguje ari maramaje umengo akoze ibintu bidakogwa ariko ejo tukaca tubona ahuye na Fariaz akaca mushirako ngo ni artiste wowe ngo ibihe byose
niba ujya gusnitch je hagusnitchinga umuntu nukuri je nta foto nzo gusaba nta kintu nzo guposta uko kugushira kuri stati kandi nzi ko mu mutima bitariyo uko nugusnitchinga umutima wawe wonyene ubwawe ukaje no kubesha abantu kuko ndazi hari abaririmbyi benshi nganye bakora umuziki mwiza kandi ariko uretse no kugira no gufata upromoting umuririmbyi wawe uvuze yuko bumve yuko n'ivyo wanyu bihari ariko ugasanga biragutera isoni gupromoting ikintu canye ariko muhuye nawe ugasaba ifoto kandi ari umuponda mu bantu nizere yuko bigaruka kuri abandi babona yuko umengo bamwe na bamwe natwe ubwacu ntidukundana. Brian je namaze kuriha umuntu ari diplome umujournaliste kandi akora ku radio nini mu maradio azwi mu Burundi kandi nkamuriha après avoir kumuriha arakira umu artiste aramuha ikiganiro mais après kumwakira aravuga ati n'ubwa nyuma n'ubwa mbere vugije indirimbo umuntu ashatse kujya mu mafaranga gusa kandi ari umu professionnel. Ndibuka yuko hari umu promoter navuga izina yigeze nariko ndaplayinga nari playinze ndabizi ya Fariaz ataragira kubera ko kuko twari dufise ishobora kuvuga ko abantu barenga batatu batandukanye azafata ya ndirimbo arayikora mwaratubwira ngo gukura promote musani gani no muririmbyi ngo akirimbana ngagikorerwa indirimbo na Dr. Jacques ngo za What's My Name ngo za Leave Me Alone nguyu se muririmbyi ariko tanumva ashizemo indirimbo ya Mr. Nice azigera yumva yuko wa promoting ikintu ciwe gute kandi twebwe turiko du promoting wacu ejo uzohura nawe muri foto Mr. Nice wiki gihe no kuri kwimana umbwiye yuko no mujiri imbere ya Fariaz ko hariya n'umwaka ugatangura n'uwundi ugahera atari uko ndiko ndabivuga yuko Fariaz ariko mtu kama alifanya kazi mnyonge lakini haki yake mpeni kweli. none combien nani Brian wewe wavuze yuko ntugitangura ari abana gucidege ukura papa combien d'artistes sorry gato nkahuye navuze yuko sindaboneka mu maso y'abantu ariko mazigiye kitari gito ndirimbo ko ndibuka yuko je ndafise indirimbo zishika zine na code muri izo ndirimbo zine na code platform zari ziriko uwitwa yuko yari manager wanje yagiye Serbi amaze kuja Serbi cano arakura kindirimbo ubunye cano bayipromotinga kwa ma interview urumva je nta access kuri platform zose nzi yuko nakoresha niwe ativera ubu niyo example nagira ndaguwe wewe nkawe umuririmbyi nyene uri kurabikora neza uri kurapambana uri zidugaga ugasaba conseil ku legende nka Fizo ni kubera uzi ivyo urimo uravyo rero ukurikije ko abandi mu bindi bihugu bakora ndakubajije ati kuva muri experience ya utangura nabahe ba journaliste bakomeye mu Burundi bakuronde juste gusanga bakubwira ati iyo imwe canke zibiri ukora neza reka dufate mu kuboko utarize wo kubarondera cyangwa utarize gutanga amafaranga ya cover ni bangahe ni babiri bonyene ni Kivodo hamwe na Aditope gusa Aditope mu bindi bihugu habonese image nshasha ikintu ca mbere aba journaliste cyangwa abantu bose bari muri industry iba aba manager cyangwa abandi bose umuntu wese ashaka kumenya ujya muntu ava yuko bagaya bashaka kwaza daboro kumenya ujya muntu ubushobozi bwiwe hama umuntu wese akaca yikuramo akavuga ati no tiyo profile nariko ndarondera muga mu Burundi suko niho tegezwa kugira pani niho tegezwa gukora uko ushoboye kose uba turacyari inyuma nuko para Burundi n'ibindi bihugu byose turacyari inyuma kwera ico kibazo cha hypocrisy no kudakunda ivy'iwacu twibuke yuko hari wowe utegezwa kugenda inyuma y'umuririmbyi inyuma y'ugufasha promo yo mu promoter cyangwa mu journaliste kuri iyo ndirimbo yawe imenyekanisha ko yategezwa gushika irenge ni mu ijambo na Ines yagira avuge muramucira Ines ivuga icyo mbona ikibazo gihari afite Burundi baragerageza baragwana
kubera bagwana kuri kote zose kugira baronke urumva kugira baronke iyo population kugira baronke abafana kugira barabe ko botobora baje muri international kugiye kuraba umuziki ubwo nk'ubujendi no muri Tanzania mugabo ndakubwije ukuri yuko abantu bino bubaha umuziki wo mu Burundi kungena ukozwe afite hari igihe bihora binantangaza kubera ugiye kuraba nka production mu Burundi na production ino niho usanga bafite ibintu biri bera bimeze neza mugabo ugaca utangazwa nuko hari